Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza amakuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira abakozi batari munsi ya 40 bo mu gisata c'amagara y'abantu bo mu Burundi ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika bagiye guhanahanwa mu buryo bwunguka bamwe mu bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi na leta zunze ubumwe za Amerika bahejeje kuronswa inyigisho rusangi ico gikorwa cabereye mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ubuyobozi bw'ivyo bitaro hamwe n'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi bavuga ko bashima abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bashika kuri 40 bagizwe n'abanyamerika 19 bakora mu gisata c'indembe gukura amenyo kubaga abafise ibibazo vy'imbanyi no mu gisata c'ubuhinga bararonyejwe izo nyigisho zo guhanahana ubumenyi ku bitaro vy'abasirikare vya Kamenge biri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura iki gikorwa gifasha guteza imbere ubumenyi bwacu mu ntumbero yo kuvura neza uko akaba ariko vyamenyeshejwe na General de Brigade Dr Marike Nimburanira umuyobozi mukuru w'ibitaro vy'abasirikare vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi abazogira rusansuma ndetse n'ababigisha basaba guhabwa amafaranga yabo yo kwiyunguruza aho ni Burunga kuva hatanguye inyigisho abazogira rusansuma mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi twisunze indinganizo nshasha y'intara baridoga ko bataronka amafaranga yabo yo kwiyunguruza inyigisho zatanguye kuwa 25 mu kakaro guheze ibiro bikuru bijejwe rusansuma bimenyesha ko amafaranga yabo hazoshirwa ku makonte azobugururirwa muri Kopeke ni ukuvuga ikigega co kuziganya no kuguranana canke muri posta bakazoyaronka inyigisho ziheze abo bigisha n'abazogira rusansuma bagenda ahantu harehare tugenda ahantu harehare mugabo gushika ubu nta faranga na rimwe ryerekeye izo nyigisho turahabwa uko akaba ariko bavuze bidoga vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi ibubanza hari umuntu yatowe ikiziga Eliya Ndayizeye w'imyaka 34 yatowe ikiziga amanitse ku mugozi ku wa mbere ku muhingamo ico kiziga catowe muri karitiye Matonge mu gisagara ca Bubanza mu burengero bw'u Burundi camwishe n'icatumye apfa biracarimwo igipfungu uwo muhisi yari afise uburwayi bwo mu mutwe yahora aja kwivuza mu bitaro vy'abagendana indwara zo mu mutwe vyo mu Kamenge biri mu buraruko bwa Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi abanyagihugu bo mu gisagara ca Bubanza bamuvuga nk'umuntu yari yitekaniye abana neza hatavuga menshi ikiziga c'uwo mugabo hafise abana 5 catowe muhiriwe nabo mu muryango wiwe yasigaye muhira nk'uko yahora tuvuye mu mirima twasanze afise ikiziriko mw'izosi ari mu nzu yamaze gucikana ivyo akaba ari ibivugwa n'umwe mu bo mu muryango wiwe abajejwe intwaro nabo bibaza ko yiyahuye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru yamenye ko igipolisi catanguye amatohoza isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza
Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abakozi batari munsi ya 40 bo mu gisata c'amagara y'abantu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Burundi bagiye guhanahanwa mu buryo bwunguka. Bamwe mu bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu mu Burundi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahejeje kuronswa inyigisho rusange. Ico gikorwa cabereye mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Ubuyobozi bw'ivyo bitaro hamwe n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bavuga ko bashima abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bashika kuri 40 bagizwe n'Abanyamerika 19 bakora mu gisata c'indembe, gukura amenyo, kubaga abafise ibibazo vy'imbanyi ndetse no mu gisata c'ubuhinga bararonyejwe izo nyigisho zo guhanahana ubumenyi ku bitaro vy'abasirikare vya Kamenge biri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Iki gikorwa gifasha guteza imbere ubumenyi bwacu mu ntumbero yo kuvura neza. Uko akaba ariko vyamenyeshejwe na General de Brigade Dr Marike Nimburanira, umuyobozi mukuru w'ibitaro vy'abasirikare. Kubw'userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, Abanyamerika baronyeyeho akaryo ko kubona ukuntu mu bibanza bifise abakozi bake abantu bashobora kuvura abagwayi kandi bagashika ku musaruro mwiza. Ku rundi ruhande abakozi bacu bararonse akunguko kuko baronse ubumenyi kugira ngo bazovure neza. Vyongerwako na Dr Nimburanira, umupfasoni aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, yamenyesheje ko ico gikorwa caranguwe ku mwumvikano w'ivyo bihugu bibiri cahaye abasirikare n'abasivile bo mu Burundi ubuhinga bwo kuvura neza ndetse n'ubuhinga bwo kuvura bushoboka. Lisa J. Patterson yatangaje ko ubwo buhinga bwo gufashanya bwatanguye mu mwaka uheze busa n'ubwizewe kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizeye kubukwiragiza gushika mu mwaka w'2025. Uburundi nico gihugu ca mbere kironyejwe ivyo vyigwa ku mugabane wa Afrika. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Burunga abazogira rusansuma n'ababigisha basaba guhabwa amafaranga yabo yo kwiyunguruza. Kuva batanguye inyigisho abazogira rusansuma mu ntara ya Burunga mu bumanuko bw'Uburundi twisunze indinganizo nshasha y'intara, baridoga ko bataronka amafaranga yabo yo kwiyunguruza. Inyigisho bomenya ko zatanguye kuwa 25 Mukakaro guheze. Ibiro bikuru bijejwe rusansuma bikaba bimenyesha ko amafaranga yabo hazoshirwa ku makonte azobugururirwa muri Kopeke, ni ukuvuga ikigega co kuziganya no kugurana na cange muri posta, bakazoyaronka inyigisho ziheze. Abo bigisha ndetse n'abazogira rusansuma tugenda ahantu harehare mugabo gushika ubu nta faranga na rimwe ryerekeye izo nyigisho turahabwa. Uko akaba ariko bavuze bidoga. Abandi bava mu makomine ya kure nka Kibago ndetse n'Akayogoro barahangwa no kuronka aho barara n'ivyo bafungura kubera ko inyigisho zibera ku mugwa mukuru w'ikomine nshasha i Makamba. Bavuga ko badashobora kuronka amafaranga yo kuriha amahoteri. Ibiro bikuru bijejwe rusansuma bimenyesha ko amafaranga yabo azoshirwa ku makonte azobugururirwa muri Kopeke canke muri posta, bakazoyaronka inyigisho ziheze. Inyigisho zihabwa abazogira rusansuma zatanguye kuwa 25 Mukakaro zikazorangira kuwa 14 Myandagaro 2024. Nayo kandi nunyemerere nkushikirize ano makuru avuga ko ubukene bw'amazi mu makaritiye y'uburaruko bwabaye ndanse. Aho ni mu gisagara ca Bujumbura. Mu minsi iheze hari ivyuma vyapfira mu mazi i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji. Ubu hari amakaritiye amara amayinga menshi hatagira nima ry'amazi meza. Womengo mu gihe ico gisagara kitatewe n'imyuzurira gitegerezwa guca kibura amazi. Wari umwizero aho umushikiranganji mu vyajejwe harimwo amazi ari mu nama nkenguzamateka ku wa 19 Ruheshi yatangaza ko hashitse ibikoresho vyinshi cane kugira ngo amakaritiye yo mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi Bujumbura haronswa amazi avanywe mu masoko afatirwako
yamaze gutunganywa. Ubwo nyene rero amaso yahindukiriye kuri Regideso, ishirahamwe rya leta rijejwe gukwiragiza amazi n'umuyagankuba kugira ngo ribishire mu ngiro. Ariko inyuma y'amezi ashika abiri muri izi ntango z'ukwezi kwa Myandagaro, abanyagihugu baracarindiriye amazi mu mabombo. Mu bisanzwe hose ku isi no mu bugaragwa, mu gihe wuguruye irobine amazi arisesa, kiretse mu makaritiye yacu i Bujumbura. Rimwe na rimwe turibaza icaha twakoze kugira ngo dukorerwe ibi, aya magorwa turimwo. Ntivyumvikana ukuntu abanyagihugu bo mu gisagara nka Bujumbura bamara amayinga akurikirana batagira amazi. Uko akaba ariko bivugwa n'abanyagihugu bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ugutegura imfungurwa ni agacamutwe, ntawugishira imbere isuku ry'umubiri n'ivyambarwa. Uko akaba ariko umwe mu bavyeyi agaragaza umubabaro ku bafise amazu arimwo ubuzu bwa surwumwe bwubatswe imbere muri yo, ntawukibivuga kuko ubwo buzu bwa surwumwe buranuka. Ivyo rero birateye amakenga cane cane ko muri iki gihe hateye ikiza c'indwara y'ibihara, abantu bategerezwa kugira isuku mu ntumbero yo kucikingira. Ubundi burere bw'Uburundi nko mu buraruko bushira uburengero bumaze kubangamirwa na korera bufise ico kibazo nyene. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe, hama ukaja urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye, nk'igisata ca politike, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'ubutungane, igisata c'umutekano, igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.